competition yitwa G30 Bujumbura, zikaba ari tournoi zizoba 2 semaines. Semaine ya mbere yatanguye tariki 18 ikazohera 23, iya kabiri ikazotangura tariki 25 igahera tariki 30. Ni tournoi iba irimwo abahungu hamwe n'abakobwa cyane cyane bafatiye ku myaka urekuriwe kuyikina n'ufise imyaka 13 gushika ku myaka 18. Hama harimwo ico twita simple, hakongera hakabamwo na double. Iyo competition ushoboye kwitwara, ushoboye kuba wa mbere aronka amanota 30, uwa kabiri akaronka 18. Rero hanini akarusho nuko ubwa mbere abana bacu bazoronka amanota kuko ari bo benshi bariko barakina muri competition. Mu bahungu dufisemwo abahungu 15 b'abahungu, tukagira 12 baje bava mu mahanga. Mu bakobwa tukagira 10 b'abarundi kazi, tukagira 6 baje bava hanze. Rero novuga ko hitabiye ibihugu 12 muri abo bose. Turashima kubera harimwo nk'abavuye muri Espagne, harimwo abayapani, harimwo abakorea, harimwo abahindi, harimwo Kenya, harimwo Uganda, harimwo Republique Czech. Indwi ya mbere turabona yuko biriko bigenda neza. Hama hari haciye igihe kinini iyi competition itaba mu Burundi, hari haciye imyaka 14 iyi competition tutayakiriye mu Burundi. Yego. Hama ikindi novuga ciza nuko gushikaho dushikanye ubu turamaze kugira abahungu babiri bamaze gushika muri quart de finale. Nuko bazoca bahura ari abarundi bonyene, mugabo urumva navyo ni vyiza kuko turafise umuhungu umwe azoshobora gukina demi finale, tunizere yuko ashobora gushika kure. Hama ikindi ciza nuko mu ndwi igira kabiri turafise umukinyi wacu yitwa Alan Gatoto, akaba ari muri top 100 kw'isi yose. Iyi ndwi ntivyakunze ko aza kubera afite indi competition, mugabo indwi ya kabiri ni hazoba ari. Rero turizeye wewe yuko kwitwara bizoba bigaragara. Hama ikindi ciza akarusho cyane cyane cyambere nuko abana bacu baronka amanota, hama bakaronka na experience, bakabona abandi ngene bakina. Hama ikindi cya kabiri nuko n'abana batonya bafise imyaka 11 12 bagira ico bigiyeho, babona ati urwego rw'abajenior nuru bikabaha nabo gukora cyane. Niyumvira ko icambere n'ingene dutunganya amahiganwa, kuko turafise abantu babimenyereye, tubitegura neza. Mugabo ikindi nibaza nyamukuru ni ibibuga byacu, kuko abakinyi nibo batanga bonyene raporo muri ITF. Rero nibaza ko ibibuga dufise sinovuga ngo kwishima, mugabo turimwe mu bambere muri Afrika dufise ibibuga byiza. Rero ico nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane gituma basubira kutwongera kandi ayo mahiganwa. Hama n'ingene abo bakinyi baba baje gukina badushingira intahe bakavuga ati mu Burundi bimeze neza. Ikindi mpora numva bashima cyane ni imfungurwa zacu. Rero nk'ikintu c'abakinyi iyo amaze kuba yumva imfungurwa zimeze neza n'ikibuga kikamaze neza, nibaza ko ni ibintu nyamukuru kuri we. Rero yumva ati aha hantu birarekuye. Ico gitigiri kuba ari kinini ubwa mbere ni vyiza, kuko umwe wese ashoboye gutsinda match imwe yonyene ararekuriye kuronka amanota. Hama icizere ni kinini kuko navuze nti mu bahungu turamaze kuronka babiri bamaze gushika muri quart de finale, ni kuvuga bari muri 8 ba mbere bari ngaha. Hama mu bakobwa naho nyene turizeye ko dushobora gushika kure, minashoboka tukanayitwara. Rero ndabona ko amahigwe menshi tuyafise.